bakunzi bacu bakundi musanzwe mudukurikirana kuri rubuga rwacu B-Info muri ya makuru twama tubagezaho buri munsi ko kiyo bwije na cyane kubiriko birabera ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo. Uno munsi ndabazaniye inkuru novuga yuko atari nziza na cyane ku bakunzi b'umuhari wa Wazalendo. Zinduye havuga amakuru menshi cyane atari meza kuri no muhari wa Wazalendo, aho Wazalendo benshi musanzwe muzi yuko ari abakunzi b'igihugu cha Kongo, ari nabo bahisemo kucitangira mu gihe FARDC yari kiragerageza ngo bikunde itange Kongo iha M23. Murabizi byagiye biravuga aho bagiye biraboneka cyane ko bariko barabaha ibiturire. Uno munsi biriko biravugwa yuko muri Wazalendo boba bacanyemo abana bariya, ndetse hariho ngo abo babahengamiye ku ruhande rwa M23 n'abandi babahengamiye kuri leta ya Kongo. Ubiza gutuma rero abantu benshi bibata mu rujijo, ndetse bavuga ati ibi bintu biraza guherera hehe. Tunababwira yuko muri iyo migwano hariho abajenerali bashoboye kuhasiga ubuzima tutazi igitigiri, niyo mpamvu dufise wa mu sesanguzi wacu kugira ngo aze kudufasha adusesangura ingene bimeze abashoboye kuhasiga ubuzima n'ivyahononekare, ndetse anatubwire ibintu iyo M23 bariko barabivuga ko kwiyo migwano ku ruhande rwa M23 n'ubwo atavyo turamenya vyo byasoze, ndetse umusesanguzi wacu adufashe atubwire naho vyabereye neza na neza kugira abantu badukurikirane bamenye reyerema uko inkuru zimeze. Ndetse mbega izo Wazalendo kari zibiri aza kutubwira abazitwara izo Wazalendo kari zibiri, kuko urumva yuko hacanyemwe abawazalendo babiri kabisa. Twonye tumusabe kandi turamutse kugira ngo ntitunyoteza abantu, aduha makuru donido na cyane yuko abantu mwagumyemo yansaba muri benshi kugira ngo mumenye uko ibi bintu vyifashe urujijo rurimo. Yes, ariko mu nkundire manze nifuriza umunsi wa Mungu ku bantu bose badukurikirana badahengeshanya, n'abantu babasha kutwandikira batubwira yuko ivyo tubagezaho bibashikira. Mugabo reka kugira umusesanguzi wacu atwinjiriye mu donido gino nkuru y'abawazalendo barasanye bacanyemwo. Manze ndamuramutse ndanamwifuriza umunsi w'Imana mwiza. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekran yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Bwana mu sesanguzi wacu meze neza? Amahoro cyane bwana journaliste. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranya hano ku rubuga rwanyu B-Info, ndabifuriza nabo kugira ibihe byiza kuko uyu n'umunsi w'akaruhuko. Ndabifuriza kuroranirwa mu muryango wabo kuko ndazi ko benshi kino kiganiro baza kugukurikirana bari mu miryango yabo. Iyi nkuru rero bwana journaliste ni inkuru iteye urujijo abantu benshi, kuko imbuga nyinshi ziriko zirabivuga ko uko zivyumva. Nta rubuga na rumwe ndumva rwashoboye gushikiriza iyi nkuru nk'uko isanzwe iri. Bica biboneka yuko izi mbuga nyinshi ziko ziratangaza iyi nkuru y'iyi migwano yahuje abawazalendo ku bawazalendo, ntibigeze bafata umwanya ngo bakore ubu amatohoza kuri iyi nkuru. Nta numwe yarondeye abawazalendo ngo bashobore kubaganiriza. Jewe iyi nkuru nkiyibona nihutiye cyane kubaza abantu bari mu karere iyi migwano yahabereye. Dabo numve yuko iyi migwano yahabaye. Iyi migwano sevre yarahabaye mu karere bitwa Ruwegwa, niho habereye iyi migwano. Hano muri Ruwegwa niho hashoboye sinonahita n'imigwano nibere ryayaze hagati y'abawazalendo. Reka ahubwo ndababwire mwidonido ingene vyagenze. Tumaze iminsi hano ku rubuga rwanyu dushikiriza ababakurikiranye impinduka iri mu kurubuga rw'intambara.
ku rubuga rw'intambara iriko irahuza M23 RDF hamwe na FRDC haraje impinduka ikomeye cyane gose ku buryo habayeho icyo bita resistance ku ruhande rwa FRDC. Bwana journaliste n'abantu badukurikiranye no bamenyesha yuko inyuma ya resistance ubu FRDC na Wazalendo hamwe n'ababafasha gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu cya Kongo abariko bafasha kugira ngo birinde uyu munsi wabo M23 ubu defense yaheze ubu hatanguye umwanya wa attack. Ikinda kivuze uyu munsi muzompenyuze ubu defense yaheze hatanguye hari hagezweho ama attack. Sinje kwirengagiza ko hariho ibiganiro biri prévu le 18 inkuru y'ibyo biganiro nzi gucunda yavuze ko nayo umukanya kambe canke ejo, ariko dutangariza abadukurikiranye yuko FRDC Wazalendo hamwe n'abafasha uguhera uyu munsi biteguriye ama attack, kuko turavye umwiteguro bafise, turavye ibikorwa barimwo biraboneka yuko biteguye kwisubiza ubuce bwose umari M23 wigaruriye, kandi ubwo buce babwisubize biciye ku muheto. M23 ntabwo yafashe yarashe kugira ngo ishoye kwigarura buno buce, twese turazi uburyo byagenze, ariko FRDC na Wazalendo n'abafasha biteguye kwisubiza bino bice ku nzira y'umuheto, kandi vuba cyane ndazi yuko iki kintu kizakuhaba. Kuri iyi ntambara rero iri kiravugwa cyane ku mbuga zitandukanye, novuga banayigize VIP mugani w'abaraho yahuje abawazendo ku Wazalendo, uti byagenze gute? General Amri William Yakutumba asanzwe arongoye abawazalendo bo muri Sud Kivu, yasabye kandi bite nka Hanfort, yasabye mugenzi we Brown asanzwe arongoye abawazalendo bo muri Manyema kugira ngo amurungikire ingabo baze kumufasha urugamba, kubera ko muri Manyema hoho nta migwano ihari, aba-M23 ntabwo barahanukira. Rero uyu Brown kubera ko nawe asanzwe mu Wazalendo aramwemerera kumurungikira ingabo, nukuvuga izi ngabo zari zije muri wa mugambi cette fois-ci wama offensive. Defense bubaramaze kuyibona aba Wazalendo bo muri Sud Kivu, rero bariko basaba abahandi kugira ngo baze kubafasha kwataka bigarurire ujya buce busanzwe buri occupé na M23. Nuko aba Wazalendo baraje baruriye ubwato baraza berekeza muri Uvira, kuko bisa nkaho Uvira niho hasanzwe hari novuga nka etat major yo muri Sud Kivu. So bageze rero bageze Imanyema baraharaye ijoro rimwe, nako bavuye Imanyema baza bashika Baraka baharara ijoro rimwe. So barayi Baraka rero mu gatondo niho bwaca bavuga bati reka dukomeze rero twerekeze Uvira duhambye abandi bawazalendo basanzwe barongowe na General William Hamri Yakutumba. So bageze ahantu bita Ruwerwa, aha rero niho basanze abandi abawazalendo barongowe na Mutetezi. Aba bawazalendo rero basa n'ababahagarika, kuko c'est normal kubona ingabo zije uko kubahagarika nibisanzwe, ariko mu kubahagarika novuga ko habaye akamalentendu, ukudatahurana, kubera ko nta outil de communication basanzwe bafise. Twese turazi abawazalendo baraba mayimayi, nta soutien ihagije, ntitubafate nk'abasirikare ba leta, reka tubafate n'umuhari. Rero byagiye kuboneka yuko uyu Mutetezi yari asanzwe afitiraniye akabazo n'uyu Brown. Uyu Brown asanzwe arongoye aba Wazalendo muri Manyema. So niho haca habaho gukoranako, novuga ko ari bere ryayaze. Imigwano yarabaye akanya gato kabisa, mugabo muri iyo migwano uyu nyene Mutetezi yarahasize ubuzima.
uyu general William Yakutumba amaze kumva iyi nkuru we yihutiye gusaba Brown ko ingabo ziwe yodisubiza inyuma kugira ngo aregre donc situation ayitumbereza ayisubize à l'état normal. Brown ntabwo yagavye baciye bakora repris n'abasirikare biwe abantu ingabo ziwe za abawazendo bava hano muri Manyema basubira inyuma. Rero abantu benshi bariko bazina makuru ngo hariho ngo abawazarendo ngo bariko bavuga ngo cette fois ngo twapuye M23 abandi ngo tugume kuri FRDC abandi ngo hariho abahawe amafaranga. Ibi ni binyoma byambaye ubusa, ibi ni binyoma kabisa byambaye ubusa kuko nimba hariho abawazarendo bari guhabwa amafaranga c'est bel et bien abawazarendo bari ngaha muri Uvira kuko nibo bakoze defense bari kumwe na FRDC na FDNB babuza M23 kurengana. Iki kintu ndashaka ko abantu bagitahura bacumve, nta kudahuza kuri muri wazarendo, habayeho donc manque de communication, kudatahurana. Ubu tuvugana turi dimanche tariki 17 ntihenze na 16. Ubu tuvugana bano nyene ba wazarendo barongowe na Brown baje bava Manyema bariko baragaruka, bariko baraza muri Uvira kubandanya igikorwa cyari kibazanye. Juste basubiye inyuma kugira ngo General William Yakutumba atohoze neza amenye impamvu ivyo bintu byabaye. Impamvu y'ukuri nuko habayeho malentendu, sino nta kudahuza kwabaye muri wazarendo. Abantu rero bwana journaliste mwebwe mwumvise inkuru nkizi mutomboye kuko ibinyamakuru byinshi bica bigagamisha inkuru bikerekana bagahimba amahezo yabo aya n'ayandi kuko babo nta mwanya bigira abantu wo gusesangura abandi ngo bakora amatohoza. Mugabo ukuri kw'imigwano yahuje abawazarendo b'Imanyema nabo ngaha kuri Ruwegwa nuko habayeho kudatahurana, donc manque de communication hagati y'uyu nyakwigendera Mutetezi hamwe n'ababo kwa Brown. Ntabwo ari kuvuga ngo hari abawazarendo ngo n'abawazarendo ngo bari bashigikiye M23 ngo bapambanye ngo n'abawazarendo bari kuri kote ya FRDC. Urakoze cyane bwana Musesangozi ku makuru udusobanuriye neza cyane, aho benshi twari dufise ubwoba ndetse twijanye imitima, na cyane cyane wari umubabaro mwinshi ku bakunzi ba wazarendo n'abakunzi b'igihugu cya Kongo n'abakunzi b'igihugu cy'u Burundi, kubera barumva yuko iyi wazarendo iri kiracyanamo bizotuma atakaye site iba kugira ngo bikunde bomore uno mwasi. Nyamba atakindi kintu Musesangozi ashobora kongera ko turashobora kubandanya twategura yandi makuru, mugabo reka manze ndamuhe mikro kugira ngo agire icyo twongeye ko narijya amakuru ari menshi kuno munsi, natwe twaba twaje kugira ngo tuyabahe umwanya ku mwanya. Ego cyane bwana journaliste, hariho inkuru ziko zirava muri Kamanyora turiko turahabwa n'abene gihugu basanzwe babahajya muri Kamanyora hafi y'umupaka w'u Rwanda, ariko aravuga yuko bari kubabona indege mugabo za FRDC ngo n'ibimodoka binini bizana ibigwanisho bikomakomeye bariko barinstara muri kajya karere ka Kamanyora, ngo ibindi bariko barabipozisiona muri hajya haheruka kubera imigwano muri Kaziba. Iki rero abanyagihugu benshi bagize ubwoba bari muri za Kamanyora hafi ya Kaziba, bibaza ntimbega ni migwano yo bigomba gutangurira ngaha gushasha, mbega hagomba habera iki? Bwana journaliste, iki kintu ushimiye kukivuga nakibwira n'abantu batari hafi yabijya bice, kuko ndazi ko muri za Kamanyora baradukurikirana cyane gose kuko urumva ko izinye nkuru bariko baraduha. Nagomba ndabaremeshe ndababwire yuko M23 igomba gutuzwa, igomba kwirukanwa kabisa amazima yongo muri Sud Kivu. M23 bayikenyereye, abawazarendo FRDC na FDNB bakenyeye kabisa ziraguma, bagomba kabisa gufuta kuzimanganya amazima yongo M23 na RDF. Na kivuze tukitangura ikiganiro ubu so n'application ya defensive, ubu bagomba batangura ama offensive nabo. Ndazi yuko vuba cyane
bwana journaliste iki kintu byo kinsubizeko vuba cyane hasigaye iminsi 2 ngo ibiganiro bihuza M23 na leta ya Kongo bitangure hariya i Rwanda. Bon, nta uzi ko n'ibyo biganiro bizonaba kuko yaba leta ya Kongo ntaco irabivuga ko usibye ko M23 yatangaje yuko babonye ubutumire. Nta uzi ko ibyo biganiro bizohaba. Ariko bwana journaliste n'abadukurikirana no gutangariza yuko FRDC yiteguye. Aha mukanya tubaze kubana amakuru y'ingene yasohoye yarayiramuye ingabo zishika 5,000. Izo ngabo ziko zerekeza mu gisagara ca Uvira. Aha tubibutse yuko ndazi ko banavyumvise yuko hari n'izindi ngabo babonye abakomando baba FDNB bari mu myimenyerezo ya gisirikare bose no imyimenyerezo bariko binonora imitsi hariya mu ntara ya Tanganyika. Bajya bose nabiteguye kuzimya nukuvuga gufuta kugira ngo M23 RDF igende amazima yongo muri Sud Kivu kugira ngo babonere gutandukira Nord Kivu. Numva ibindi tuzaza kubiganira mu kanya kari imbere. Reka tureke kuremereza abakunzi banyu kuko ntibakunda ibiganiro birebire. Reka mbenshi ndanabikenura bwana journaliste n'abadukurikiranye muri kano kanya nizeye ko tuza gusubira mu masaha ari imbere. Mu nkundire nanje gato mpe icyizere cya abakongomani abarundi babwire ati umutekano uriho ntihagira ababahenda ngo ibi bimeze uku atari ko bimeze. Twaje kugira ngo tubahe amakuru y'ukuri, amakuru yizewe mureme kabisa ku mpande zose nkuko umusesanguzi wacu abivuze. Turafise amakuru menshi cyane ava mu ico gisagara ca Uvira byerekana yuko biduha icyizere yuko M23 bagiye kuyimerera nabi na kare abene gihugu basanzwe baba mu bice vyafashwe na M23 bariko baragirirwa nabi bicwa. Abenshi mukeneye amasanamu yabishwe muze muratwandikira kuri izi nimero ko tubasigira kugira ngo tuyabasangize ndetse tuze kubahana ya video yaba wazalendo bariko barakora nako nkuko mwavyumvise muri kino kiganiro. Kandi abike banure turasubira mu kanya gato. Ciao ciao.